izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nitwa MBONIHANKUYE Come ku bashitsi nababonyemwo. Ndi umukozi wanyu, umushumba, umurongozi mu bakukuruke bo mw'iri shengero. Ndakunda Imana ariko ngakunda n'ishengero ryayo, kuko mu ishengero nasanze ariho Imana yerekanira ubwiza bwayo, ni expression y'urukundo rwayo mu isi, kandi ndabishima. Naho ko bakakanya gusa maze hano kuva nicaye kwijya ntebe, nabonye ko mu ishengero hari urutonde rwa mpwemu yera ahuza ibintu mu buryo bw'ijuru, ku buryo iyo tuba twari kumwe, iyo uba wari mu mutima wanje wumva akantu kariko karandigadiga kambwira ngo uno munsi uri mu ijambo mpwemu yera yashatse kuva isi itararemwa, ko rivugwa mu Kigobe ku igenekerezo ya 6 y'ukwezi kwa 2 2022. Yesu ashimwe cyane. Reka rero tubandanye kuvuga ku rukundo rw'Imana, kuko yaruduhase kuva mu ntango ngo abari cyo twiyumvirako. Nico gituma n'ijambo tuja gusoma uno munsi ari iryo mu Bikorinto ba mbere, icete ca Bikorinto ca mbere 13 umurongo wa 4. Abikorinto ba mbere 13 umurongo wa 4, ni urupapuro rw'196 abashaka kuhaca kwa karongo. N'ahandi barabibereka mbere nibisigaye, aho mubona imirongo ikuyemwo gusa agapande dukeneye, nukuvuga ngo ushitse muhira wandike uje kwisomera nibisigaye. Abikorinto ba mbere 13:4 havuga ngo urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza. Naho kwibagira ibindi ugumyiringo, urukundo ntigwihimbaza. Niryo jambo ry'urufatiro rw'ubutumwa bw'uno munsi. Bene data, isi yarigeze ahantu ho kuronka amahigwe yama yipfuza, anje nipfuza. Byose birahari, mbere ibindi biguma byiyongera kugira ngo biryobore, byorohereze, biryoshe ubuzima bw'abayituye. Ku munsi byama biriyongera, ariko uko bagira byinshi niko bagwiza kwanka ubuzima bahawe, niko kwiya ku buzima bigwira. Kandi ibyo bivuga ngo nta mahigwe ubwo buzima busigaranye, nta nsiguro namba buba bugifise, nta gaciro bubafitiye, namba umuntu abwiye akata n'uwasezeye. Muri Suisse hariho urudandazwa rukomeye mwino misi, kandi mu bihugu byose by'Iburaya niyo yarutanguje, nta bandi barakurikira, kandi rubinjiriza amafaranga menshi. N'ikintu bita kwiyahura ubigombye bakagufasha, suicide assisté. Ubikora uhagarikiwe n'abaganga, ukagorora amaguru neza, baguteye akantu kanyarutsa, hanyuma ukitahira uko. Hari hasanzwe ivyitwa etanazi mu bihugu vyinshi vy'Iburaya, aho bagucomora ry'amaserumu iyo babonye uri kuramara imiti y'abandi kubusa. Vyovyo ntangorane vyari biteye, mugabo wiyahura akomeye yamye kudandaza akavuga ati aho ngarukirije umutahe wanje naha n'amagara yanje ndagiye bamarire,
nta gihugu ku isi cari bwabigire. Benshi rero mu banyaburaya ubu niyo bagenda kwiyahurira iyo bumvise bashishwe no kubaho, bigira mu bushake, hama basigaye bakagarukana ikiziga mu isandugu mu ndege uko bashaka, canke bakagarukana gusa akanyota gakeyi mu kagopo kanditse ku izina ryawe, nico bazosigarara kwibukirako. N'urudandazwa ruteye imbere cyane. Nama nipfuriza igihugu cacu gutera imbere. Mugabe iyo nibutse ibi, nibaza iterambere ryose nipfuza, mwipfuza, bipfuza abanyafrika twagowe n'ubukene, ucumengo utagiye muri Swiss, utagiye mu ivyo bihugu, utagiye mwayo kontinateye imbere, umenga ijuru rikuguyeko. Byose niyo biri, ibyo wipfuza byose, si kurya neza, si kwambara neza, si iki, nta gisigaye pe basigaje. Ibyo mvuze nivyo ntavuze. Mugabo ntibibabuza kubaho ubuzima butagiramwe amahigwe, butagiramwe amahoro y'ukuri, naho bafise ivyipfuzwa vyose. Mu gifaransa bavyita tous les plaisirs du monde, ziruzuye harya hantu. Ivyo uzi n'ivyo utazi. Niho nibajije nti mbega Imana irashobora kuba yaremeye isi n'abayiriko kugogwa gushika kuri urwo rugero, aho umuntu atishaka, aho umuntu adashaka ubuzima, aho umuntu atanezererwa icari? Mvuga ngo ntibishoboka, twoba dututse Imana. Imana n'urukundo, Yesu ashimwe. Ico conyene kirakwiye kugira ngo ibi ntibishoboke kuba biva ku Mana. Ingorane rero iriho nuko Imana ishaka ko tuyirondera, tutagira ubuzima buri kubiri nayo. Hama urukundo dukunda tukariyusubiza kugira ngo tubone kuyibona, tubone n'imigisha yaduteguriye, harimo no guhigwa nyaguhigwa. Mu Migani 8:28 hari umurongo nkunda cyane, naho ari kuba ariyo Bibiliya yonyene nari gusanga ari wonsigaye nsubiramwo, sigaye nzi ku mutwe ako karongo nk'ikindi niyagenda uwo ni uzosigara. Uvuga ngo nkunda abagizende, nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka bazogirane cash. Naho byo bivyo gusa, nta handi rero ibi bishoboka kiretse muri yo. Nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona, ni kode yashize mu kurema kwayo, n'agakode yisigarije, kandi kagaharuro kabanga mushize muri telefone atawugurura, no muri mikashi yanyu no muri ekokashi yanyu kama karimo, nayo yaragapanze mu ndabuwanga. Kandi naji yomba umuremyi nta kundi nari kubigenza. Ubutankunda ntaco yondonkanye. Kamere rero yayo n'urukundo. Icagezwe ca mbere ni gukunda, icamwa ca mbere n'urukundo, ingabire iruta izindi nigwo, ntaho ruzoshira naho ibindi byose byoshira. Aha Bibiliya yose ndayimaze. Nico gituma ngomba kubabwira ngo twaremewe kuyihimbaza, abye twitangiye bose. Ndagakorasi imbere gahejeje mu mwanya nico tubariye. Hari ibintu Imana idashobora naho ishoboye byose. Umuntu wese abivuze ncanteka amatwi kabiri, ishoboye byose mugabo hari bidashoboye. Bene data, kimwe muri ibyo ni kunyuranya n'ibijanye n'urukundo, kandi urukundo gukuri. Nabijya twasomye birimwo, nabijya bindi biri munsi nababwiye mwisomere. Imana ntishobora kubesha, nta muntu akundana abesha, ntibikunda. Mugabo harimwo nico menye vuba, ni iki cuko idashobora no kwihimbaza. Ntishobora. Bisa no kunyuranya n'amabwirizwa yacinze canke amasezerano yatanze, ko bari kwivuguruza. Kwihimbaza rero kuri yo ntibishoboka. Kwihayagiza byo bitaraza, kuko navyo nyene biri muri amajambo duheje gusoma makeyi, muraja gufata nabijya bindi bisigaye munsi ntibishobora. Ko binyuranye n'urukundo ntibishobora yoyo. Nico catumye irema abazoyihimbaza kuko itavyikorera kandi tovyikorako.
ntiyovyikorako, nta muntu yikundagira mwene ivyo. Yarabitubujije nawe nyene ntavyigira. Ndiyotora ivyo yatubujije ngo igire nka babandi, nica adakoza ko n'urutoki akigukorera nk'umutwaro. Ngomba nkubwire rero ngo nico waremewe, nico naremewe mwene da. Dushobora kugikwepa biguma canke vyoroha, ibikurindira kijoro n'umurango, irabinyotoregwa kujya kwa amazi apfutse kukazuba ko muci. No musi nikawushije naho no yareka ntacume ngo ntiyashushe cyane, mugabo muci ntushobora. Imana yamanirya nyota. Ni deni dutegerezwa kuriha mu bugingo bwacu bw'ubu no muri kazoza, kandi nibihe bidashira biri imbere yacu nico tuzokora, kuyihimbaza. Yesu ashimwe cyane. Suko mva muri himbaza ijya korali ni gwanje emwe iri zina muri komeze na gose, ndi muri himbaza ngo musigaze. Tuzobikora ibihe bidashira. Waremwe n'urukundo, uremegwa urukundo. Nico gituma ibwirizwa rikura rikunda Imana n'umutima wawe wose apana gapande. Iraza ugarukiriza mu ntege nke zawe za kimuntu, ntuvyihore wewe pfa gushiramwo inkomezi zawe zose, twadukomezi twawe twose. Ntigusaba kunganya nayo kugera ku rugero rwayo, ntibikunda. Mbere umuririmbyi yavuze ngo sinshobora gutahura urukundo rwawe nkiri mu mubiri, acavuga ngo nzobimenyana n'umunezero ngo ninashika mu ijuru. Ndi n'ubwoba ko nahariya hari ivy'Imana bizoguma bidusiga, mugabo reka dushikeye. Ubwo butumwa nzobuvuga ngeze hariya subu. Bene data, urukundo niryo shikanwa ryonyene, nico kimazi nyamukuru ibagomba kingomba ko itugomba ko. Ni ivyayo vyonyene, nta wundi abibereye. Twabivuze uwundi Musa ari bwo butumwa kibirengeye, niwe kibibereye. Mugabo ndabibutse Yohana 5, ivyahishuriwe Yohana 5:12 gushika ku 13, uko hatubariye ngo kandi caremwe cyose cyo mwijuru no mwisi, ni kuzimu no hejuru y'ikiyaga nibiri muri byo byose. Numva bivuga biti vyagiye kuri ya ntebe n'umwagazi w'intama, umugishuwe wayo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira. Vuga ngo amen. Yonyene ni ivyayo. Ibirahandi birashobora kubivuga bihagaze bigakunda, ariko abamarayika n'ibinyabugingo bo ntibashobora no kuyihanga amaso kubera ico cubahiro. Kirarenze gushikaho bama bikubita hasi bubamye imbere y'intebe yayo bayisenga bati amen amen. Niko gatangura niko gahereza. Ivyahishuriwe Yohana 11:12 hatubwira ngo bati amen nyene. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi ni ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira. Ongera ko amen. No muri Bibiliya iriko n'izibiri zigerekeranye, bapfukamye bubitse inda hasi. Nico gikorwa rero twaremewe kandi dutegerezwa gukora, kandi tuzokora ibihe bidashira. Bimenyere yemwe, bimenyere bigira isupu yawe. Mugabo mbere yo kuyihimbaza hari gisabwa. Ntupfe kuyihimbaza himbaza gusa, himbaza ukwija amakondisyo kamwe gusa kavyegeranya. Ni himbaza ubanje kuyihimbara. Imbere yo kuyihimbaza ubanze uyihimbare. Ndushobora guhimbaza udahimbara. Turi mu isi ngo twige ingene bahimbaza, ingene bakora ibindi n'ibindi. Hari abahimbaza abantu, naje nkekara bumaze guhimbaza kugira ngo ndabakure ko make duke icubahiro ubugenzi. Ntumbaze mugabo utamuhimbara, uwo muhimbaza gute? Ubanza kumuhimbara hanyuma ukamuhimbaza. Ahandi ho uburi nta kirivuze. Himbara ubone guhimbaza. Mu Baheburayo 11:5 gushika kuri 6 havuga amakuru ya Henoki. Havuga ngo Henoki ajanwa mu ijuru kuko yashingiwe intaha atarajanwa yuko yahimbaye Imana, kandi utizera ntibishoboka kwa yihimbara. Kuko wegera Imana nashize mutwatuzo ngo ayihimbaze wese, kugira ngo ayihimbaze wese akwiye kwizera yuko iriho igahimpera abagirante abayirondera. Banza utegura ubugingo bwawe rero imbere yuko baho ubugingo buhimbaza Imana.
yizere nka Henoki yayizeye imbere yo kujanwa. Ijuru ntiriri kure yawe na buhoro buhoro, nuko wanse kwizera nyeneryo. Hari guhimbaza be n'amashimwe ataho biriko birashika no muri uno mwanya, kuko beneyo batatanguye gutegura urubuga babitangiramwo. Nubu hari bitarengaho ku mabati, ntibateguye ngo bayihimbare imbere yuko bayihimbaza. Mbega ndakubaze ko ibibazo ari byo byatanguriye no mu gihe cyo cijambo ryo gusenga. Mbega waje guhimbazanya natwe warize Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Akanyishushiraho wewe nyene. Hari abandi nubu turiko turaririmbana, turiko turarimbishwa nabo iyi nyishu batarayishira ko yego. Uhimbaza ibiki? Uri muri himbaza uhimbaza ibiki? Utaranakizwa, utarakira Yesu nk'umukiza wawe. Akantu umusuma yakoze iminota 2 ku musaraba karakunanira iyi myaka yose umaze muri himbaza. Ara je namambwira abantu nabivuze no kumpanda ubundi munsi. Hari abantu nkababona mu muriro muri gehinomu, nzosaba uruhusha ndabatera amabuye kuko ni hariya hasi. Riroroshe naho bizwa rirometero vyinshi kuko ni kure, mugabo nzorituma. Bambwiye ni mu Kinogo, nzorituma mpaka mbwire bwe muyira ntihagira undi rifata ijya ntumva. Abamwakiriye namwe ubwo muracizera ko azoshitsa atankeka amasezerano yiwe kuri mwebwe. Mwumvise akarimbo baheje kuturirimbira ngo rindira gatoyi babona ivy'Imana yakubikiye, imbizi zigiri guseseko, bazumigwa bazorengerwa, kuko ni Imana itabesha, ni Imana itivuguruza. Naho vyogenda gute mu vyidashoboye ngico kirico ubwo wavyakiriye. Mfise iminota mike uno musinda batevya nabisezeranye, mbabwire ngo ntacu uzosanga uhomvye. Ubwo burofanye nutwo tuntu mvuze mu minota 2 itarenga. Mwana wama nta buhombe burimo, niwo mutahe wa mbere nabonye mu buzima bwanje. Imyaka 65 ndabumazemwo, nukuri uwo binkuramwo yotuma nkura kwizosi. Afite ivyo nyene nivyo bikurura presence be n'ububasha bwose bw'Imana byose bikakuzako. Zaburi ya 21 umurongo wa 3 havuga ngo ariko wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Mwavyumvise? Mugomba gumensubiramwo twoca turara. Ariko wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe no guhimbaza no gutazira. Abanyasirayeli buno munsi ni mwebwe abanyakigobe by'abanyakigobe mu izina rya Yesu. Ushaka guhamagara intebe y'ukuganza by'Imana, duza amashimwe, duza guhimbaza mu bihe byose, byaba bibi canke byiza. Ndabisubiyemo, byaba bibi canke byiza. Ndacu uzosanga uhomvye naho woyi himbariza mu marushwa, mu ngorane, mu mbobane udatahura ivyo ari byo namba. Mariya nyina wa Yesu yabikoze ahejeje gutegwa inda, twokwita igitwarire. Ntunga hari amajambo agoye kuvuga iyo arimwe abubawa nk'abari muri idosi. Twoyita inda y'indaro, mugabo yande yampwemu yera. Ntanda z'indaro ndabipfuriza oya, mugabo wayitwaye ngo arabe ingene abantu bamuraba niwe yotahura Mariya. Ntiyumva n'ivyo ari byo, ntiyumva ko binashoboka. Yari yararengewe nk'undi wese, uwo vyoshika ko wese niko yogira. Mugabo itandukaniro rya Mariya nabo bandi, yanzika kuvuga, abwira umutima wiwe ivyo azohora avuga. Ashitse kwa Elizabeth abari vyavuga, agiye kumuramutsa yagiye yumva arivyo poromoka byonyene. Luka 1:46 handitse ngo ubugingo bwanje jewe Mariya n'igitwarire canje n'ibintu atahura byanje
n'ibyo bamvuga kuri ibyo byanje, ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje. Haleluya. Arabinezererewe n'ahadatahura ibyo ari byo. Babwire ngo n'abakera babikoze ntibamaramaye, nawe we ntutinye ntuzomaramara. Hari abandi binyene badatahura aribyo bibagize, banyiganye biganye abandi, natwe twiganye batwitangiye, biyumvira ngo bazohava bamaramara. Ndakurahiye ntituzomaramara. Naho usanga isi yaguhariye ivomo, gumako, gumamwo, gumana ubuzima buyihimbara bukongera bukayihimbaza. Ngira mvuge ikintu nari nkwiye kugira ubutumwa cihariye, ni akaroro kari muri Yoshua na Karebu mu bandi batasi 12 igihe baduga gutata ikanani, baduha akabanga k'umutsima n'imboga bivuye mu biduhanze, mu biduhagurukiye bije biturengeye. Prema byari bibarengeye, ibinaki biraho byari bibarengeye. Ndakubwire naho byo babi kurengeye ntibirengeye Imana. Ntimwanyumvise mukunda baje kumavuga amahareruya gusa, hari na zibiri ndashiramo. Naho byo babiturengeye ntibirengeye iki? Aho kubona ubunini bwavyo twimenyereze kubona, naje MBONIHANKUYE ndimwo no mu gitondo nabibwiye umutima wanje, twimenyereze kubona ubunini bw'Imana yacu bene data. Yigire nini muri wewe, namba atari nini yigire nini, kuko yamari nini, nta ngorane ifise y'ubunini, mugabo muri wewe ni nini. Nakantu kimereye gutya gasumol akabebe kaheje kuvuka mu 12 karacara kabebe kujya nyene no mu vyawe nakabebe. Yigire nini? Magnify the Lord. Kivuga ngo panura byanka vyemera, ico bisaba cyose ugikore, hamuzirebere. Guharura 14:8 gushika ku 9 havuga ngo uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu, kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzobarya bwa mutsima. Muriko murabona ikigeragezo gicitse umutsima. Majaribu ni chakula cha Mkristo. Pokea ndugu yangu, uko ngambo ndio mulileta hii mambo ya majaribu ni chakula cha Mkristo. Ni lugha ya kwenu uko. Aha tuvuga ngo nibwo bugari bwacu abariko baraja mwijuru. Iyo misozi guhanze ni icicika imisosi. Mwavyumvise akantu sozi ihinduka so. Haleluya. Singukunda ngo nsigaze mwa umunsi Imana igonze guhindura ibibuye ibitandara amabuye kahindura umutsima mze imisozi icicika amasosi, hamukadumba wirenza uterera hari inyuma utindagize bwakeye bugari. Itarinze kubitegekwa na Satani n'umunsi wayo, hari umunsi ushitse gusa ntibikora ngo isigaze. Nujya munsi wanditse muri Bibiliya muri Matayo igihe Yesu yageragezwa, suko itari bishoboye namba nukikorera hishakiye. Isaha yayigeze nikora kuko Imana ni souverain. Mutima wanje turura mvuge. Tumaze imyaka 9 dufise umuhungu yagize mariage yitwa Seti. Ndazi ko abandi babizi, mugabo atabizi ntimuzosube kunyagiriza ngo ntavyo nababwiye. Indawo yibwira wayirayeko. Iyo myaka 9 yose nta niyikoroka. Basomye Hana navuze nti Imana uri gitangaza. Aha mwese nta numwe ashobora kubitahura kiretse bahana, kuko bahana ngaha hagati yacu bariho. Ndindira umutima Mana, ngomba kuguha amashimwe imbere y'iri shengero. Iyo bica hose ndakubwira ngo icyubahiro nikibicaho. Ngomba kubivuga mu majambo ijuru ryonyemerera. Yaraje muhira undi munsi ntazi kimuzanye, atwinginga ngo twicare mu biro turi twenyene. Azana madamu wiwe
birananira kwibwira ivyo bintu. Nibaza noneho ko batarashwana ngo barinde kubizana iwacu, ivyo nibiki ivyo bazanye nibi. Acambwira ati papa, yatike y'indege mwari ko murarondera ngo tuje mu Bufaransa, mushiki yari yamubwiye ngo agende hari abamugirire conception assistée, ivyuma bimufashe barabigira bafise amafaranga nibisanzwe. Imana yari yaduhezagiye agatike, sinzi yari yatwegeranije. Uko kwezi nyene yogiye acambwira ngo turi bungenze. Mana nshobora kuba ndabivuze mu majambo y'abantu, mugabo iki cyubahiro coco niwe ndagihaye. Ngomba nkubwire Mana uri gitangaza, vuba turaronka umwana w'umuhungu, natwe umwuzukuru sabukuru yavutse inyuma y'imyaka 9. Nagumye mfata amafire ngo nkabivuga bitaraba nukwizera guke. Ndakuvumye Satani mu izina rya Yesu. Ndekera aba basenzi basenze, abo bagenzi abera, ndazi ko murimwo mwakobotsa amavi ku bw'idosiye iduhanze. Nshuti n'abagenzi, Imana yo mwijuru idahunduka ibikorwa by'abagororotsi, izo basubiza ibikwiranye n'ivyo mwadukoreye. Umuryango wanje ntimushobora kuwupima ku mutima, nico gituma ibindi bigeragezo haraho mubona umenga ubu n'ubusani, mugatangara ngo uko yahora ameze ko atari ko ameze, siko meze nyene. Uwahezagiwe aba yahezagiwe, n'umwanya wo guhezagirwa. Umugisha w'Uhoraho uratungisha kandi nta mubabari uvanga. Abakigumije nkatwe sinsange nabibagiye, babandanye kwizera kugira neza kw'Imana. Ndababwire ngo ntihinduka, nitwe duhinduka. Uko yarejo nikwiri kandi nikwizokwama ibihe bidashira. Avuga ngo amen. Gumya biguma vyoroha. Gumya narimwo nanje mbagumije. Isaha yanje yacu ishitse, twishuwe nawe uzishurwa. Nico gituma ngomba guhamagara abakeneye amasengesho ngo bahaguruke baze. Burya nahejeje, bahaguruke baze dusenga Imana. Abaririmbyi bariko baragira akaririmbo, namwe nimuze. Abafise ibituma badahimbara Imana mu bugingo bwabo bariyizi, ndabizi, byaba bito canke binini. Vyanse ko bahimbaza Imana kuko batayihimbara, canke guhimbaza Imana kwabo kutarengana ya mabati, nabo nibaze. Ndazi ko harabo bihanze, nimuze. Umwanya n'uyu. Aha niho gutabarirwa kwatanguriye. Ntimwave njanjwa kuku umumenyereye amakaro, umumenyereye amatapi y'ibiciro, umumenyereye ibisayangana bindi. Ingo naho wo buva hejuru iyo biheriyo. Aha niho bitangurira ku karago. Abatarakira Yesu mu bugingo bwabo ndabaha ikaze bihuta imbere y'abandi bose. Ushaka gukwepa ryabuye ryanje ni ngaha, nandi nzori gutera neza bien. Hari amasura ntibagira, je amasura sindayibagira, nibagira amazina. Nkakubonayo hari icyo uzobona. Abasubiye inyuma, ibyo mujamwo nibiki? Uburofa bugukura ku Mana, ubucupa bw'ubuyoga, ubujipo bw'ubukobwa buciye ngaho bwisize iminwa n'amazuru nini, bwatoboye amaguru n'amagufa n'iki byose, ubasigaye bandika amahereni, bugusubiza inyuma ngo utoranike. Uho musigaranye ngo nibyo kwisambanya, musigaranye iby'ibirezbienne, musigaranye iby'homosexualité. Ibyo bintu mwiharaza nibiki bakura ku Mana? Ndabinginze muze dupfukame, twisubirire ku Mana, tuyihimbare hama tuyihimbaze hama turaba ubwo bwiza bunyegeye mu ijuru butubikiwe twaririmbiwe. Nta kizotuma itabikora. Hari abandi ngaha hagati yacu bumva ubwoba bw'ibyo bariko baracamwo, ubwoba bw'ibyo bariko baracamwo. Kaze mwene data, kaze kabisa. Tanga naba ni wewe wiyizine, uja kuzimusa ufatana mende. Ubwo bwoba bw'ibyo muriko muracamwo ntimugire ngo ni mwenyene, ni twese mu gihe kimwe cyangwa ikindi tubwiyumva. Mugabo aho dutabarirwa ni ngaha, ugomba kubusigaha. Buzane imbere ya Yesu. Harabo kwizera kwanze kabisa,
ndabizi kurahera haraho kugukorokana ugatangura amasolution yo kwideburuya nk'Aburahamu. Niko bigenda sekuru wacu ukwizera nawe nyene byaramugoye ibi, ariko ugomba hutabarirwa naha ndaguhaye ikaze nawe bataranaririmba nawe wizane. Abamashimwe yizibiye guhimbaza birabagora kuko baravyizo ariko baracamwo vyiyankiye vyanse ndagutahura indawo yibwirwa yirayeko mugabo aho gutabarirwa nawe ukaja mu mashimwe ugakurura ubwo bwiza bw'Imana mpaka bubane nawe utaha ubutahanye muhiri wawe nawe naha ihamagagwa n'amashimwe ikaba mu mashimwe ikaryama mu mashimwe naha ibyawe ntibihishijwe namba na buhoro buhoro. Mwese nimuzanane umwanya muto dufise ukora isengesho ryo kubohoza ryo gutabara ryo kugurura ijuru hama rikoranira abantu baryo. Ndabahaye ikaze, turabahaye ikaze. Ingo nyene uko nyene umeze zuko nyene ntukeneye kwiri gurihingura reka guharura ibiharuro. Ingo nyene uko nyene ntawe ugutahura kunganya n'Imana. Fakuza fakwemera ko umunyabyaha, fakwemera ko byakunaniye, hanyuma uzi igukorereko. Ndagushima Yesu, ngomba senge mugabo nsaba ishengero yibuke teme y'uno mwaka. Kwari ukwirinda umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, twiteguriye ukugaruka kwa Yesu. Tugomba guhaguruka dusaba impwemu yo kubinezerererwa. Mubiri butubeko byose tubandanye turi abayihimbara mbere n'abayihimbaza. Musa azogaruka adusange turi maso, adusange tugavye, adusange amashimwe ariyo yuzuye umutima, atari imyidodombo n'imyidogo. Ndazi ko atari coroshe. Muvyaguruke tuvyisabire. Nari nkwiye gupfukama mu bandi, mugabo mpwema guma mbwira ngo bari we usenga. Abarongozi mu ntunge munshigikire, ndumurongozi mugenzi wanyu, sindabimye ijambo, Imana nicabona.